imitima ibiri ufise Soriho imitima ikintu ibiri twaganiragaho banza urindire gato banza mu ndindire Hinge benaheze twumve. Amwitera imanza yarongoye abagore babiri. Voilà Oya urakoze hinge benaheze twumve cha tuvuga. Nukuvuga yuko bijya bitwaza ngo muba mizirima udafise uburyo nurongora babiri cyangwa batatu kubera iki babonye ko uburyo ari bwo umugore ni igikoresho bagura mbeho umugore wawe nawe uko wiyadurwa yukurongora babiri mbe umugore wawe yo kwiyadurwa yukurongora abagabo babiri cyangwa batatu uwo vyemera sasa rero bibaza yuko harimo n'ibintu Yesu we Alex We Alex hinge tuza gato. Reka tuza gato twumve bene gato wabukoze sivyo? Urumva Okay tuza gato bavuga yuko abagabo turafise akantu kwikunda gatoyi kuko ubwo burenganzira wiha bwo kurongora babiri batatu umugore wewe ntabwo yo kwiya bwo kurongorwa na babiri canke batatu wo vyemera c'est ça en fait alors je nibaza yuko nimba ufise umutwe umwe ukagira umutima umwe ukagira n'igitsina kimwe wa muntu we caremewe umuntu umwe urimba ufise imitima ibiri urarongora babiri nimba ufise ibitsina bibiri uragira babiri urakoze so mbere yuko agira undi muntu uvuga mbere twaganiraga ku kintu cyo kuvuga ngo reka gubita gatwenge kamwe kaca mu Rwanda mu rugo ngo biterwa no kuba afite umugore umwe ngo nicyo kibitera Ben uguma twavugaga kare ngo kuba umugabo asuzugurwa mu rugo uyu munsi ngo biterwa nuko afite umugore umwe sinzi niba namwe ariko mubyemera Moses we yavugaga ko ngo kuba umugabo ari gusuzugurwa cyane muri ibi bihe ngo biterwa nuko ngo abenshi ngo bashaka abagore umugore umwe sinzi niba namwe ariko mubyemera Ndi kumwe na Beni abivuze byose kandi arabishye. Oya mwe muri abarokore mu bikorogate. Beni. Korogate. Oya. Antu ko Kristo wese yemera Nouveau Testament na Ancien Testament. Ntawe ugira abagore babiri. Naho hose yo nirari ry'abantu. Sirari simana ibara bivuze kuko akunda umuntu aba yumva ashaka kurongora undi mugore wa kabiri nabo bandi bose uvuga Abraham ntiyarongoye abagore babiri yo ndabakubwira ko yavyaranye n'uwundi muntu umuja wiwe yaraje ko aragende kubura umugore amubwira ati bindi nyene kubura umwana ariko mu mutima we ntawe yigeze avuga ngo ararongoye umugore azanye umugore wa kabiri sawa reka je gato banze nje ku kibazo Beni yaravuze byabaye irari ry'umugore yashaka umwana ku ngufu okay reka nje kuri Beni ndamaze akabazo shingaruka kuri mwe Beni yes urumurokore shimamada baraguhebera muri comment oya ntasuriye Emerine we je nabivuze nk'umuhinga yavyigiye sinafatiye ku madini umuhinga ariko okay urumurokore je ndi umukatolika rero uremera Bible ya umukatolika abakatolika nuko Bible narayize n'imyaka 3 okay uremera ntuze Abraham bose ndabemera muri Bible kandi akuru wabemera okay Abraham ni sogokuru wabemera sivyo uremera ko yarafite abagore bane urumva umugore w'isezerano n'abagore yabira bamuvyariye biratandukanye ugende mu birabira ariko uri imbere y'Imana kandi abo bose imbere y'Imana imbere y'umwana n'umugore umwe w'isezerano wabandi barabo yabira Mamanda nabo yababiri ari uko Sara apfuye ya Bujumbura banza mu umwana muto mbaze Beni mwoba mukoze gato okay Beni urumva Abraham yarafite abagore barenze umwe bane kandi yitwa papa wabizera uremera ko Imana ari gusapotinga ivyaha Abraham yarimo akora ntabya yakoze urumva aho tugiye urumva ngaco no gusigurira tugiye ku yindi dimension kubera bajya batipe Imana yarabahatore hasi kubera bayikorera ibintu bikomeye cyane so okay none uyu muti yewe Chimamanda nakorera Imana ibintu bikomeye cyane hagira abagore babiri Imana akindenganya itarenganije Abraham
ni nguko utagize abagore babiri ufise ibindi bicumuro ukora atari abagore babiri gusa. Yes, ariko nanje nabagire mfite abagore babiri. If I have 2 wives. Imbere y'Imana aho nacaza izindi mvo kubera ko uja kurondera uwa kabiri ari imvo nyinshi z'umutima ari imvo nyinshi z'umutima je nanka ubija kubigira nk'ingeso ngo cyangwa ni kwidinirinde kurira oya singeso ni kuvuga ngo umutima urashaka kugukundira abantu nk'umugabo as man sivyo kujya kwa Abraham kujya kwa Mose kujya kwa Yakobo kujya kwa Salomo kujya kwa Dawidi. Mbega best y'Imana nakuntu tworeka gufata iby'abagore babiri n'abatumwa muri Bible tubivuga nk'abagabo. Oya impamvu ndabifata ni kubera bitwa abizeye abo dufatira ko example akarorero kabizeye. Rero ubizeye sigarana ikintu kimwe utandukanye umugore w'isezerano n'abagore babira bivanye na culture ya Israel. ariko imbere y'Imana ari cyaha Imana yabafise umwe abo bandi avuga baje yuko Sara bandi mu mategeko ya Musa n'ivyari birimo yari amategeko ya culture ya Israel utandukanye ariko Ben uribuka muri Bibiliya igihe Dawudi agenda akica uriya mugore Betisheba burya bwari ubusambanyi none yaciye umugore wiwe umugore wa Uri aramwica nibyo Imana ikibwira Dawudi ngo iyo ushaka n'abandi bagore yaramuhanye mtama oya ndabyumva yaramuhanye ariko hano ukavuga Imana ivuga ngo iyo ushaka n'abandi bagore yagwara umurongo aho byanditse Imana ivuga ngo iyo ushaka abandi bagore ngo naguhaye abagore apana ngo naguhaye umugore naguhaye abagore ngo iyo ushaka n'abandi bagore nari kubakongera ndagusomera uwo murongo. Urumva rero ico rero kitagishigikira yuko ushaka gufata babiri bane batatu Amanda Jako Deni Rwanda sinzo yifasha Deni nico gituma abagabo tufakare nico gituma abagabo tufakare Kibabande na Ben heda gutwenze Bibiliya nayo irasobanije kabisa. Uravye Bibiliya hari imirongo ikinga iyindi mirongo ije gato bade narahemuye n'umugabo yavyaye abana 48 ku bagore batandatu bose yamuvyaye ku 8 Navyo uyu nyafise Theodo Chapuma mu gitsina cyane n'imitraeza arasa twakire pastor Beni pastor ari ku mutwe wawe reka tumuje pastor avo ni pastor umupastor ushujwe yasizwe amavuta wechi mamani turavye we muzehe ni bari Gilbert oui allo Gilbert oui ndabaramukije mwese sashimwe ntabwo ndabumva aba amen himbazo alaikum salama byose ni sawa Imana ihabwa icubahiro jewe hano mwese sindabumva sinzi byabaye sindabumva sinzi bibaye turakumva okay Gilbert oui allo okay ya ubu ndabumva ubu ndabona Beni ya ni sawa bira bivuza hiki live ndagiye ko nyene sinovise deba mwariko neza twege deba turiko yego turimo tuvuga ku bijyanye no kurongora abagore babiri baza canke barenze jewe ndemera yuko washobora kurongora umugore arenze umwe mugabo bizwi atarabahabara yego bano bandi nabo bavuga bati oya Imana aremye umwe niko bana n'umwe yagukubita yakwica yakuroga yagukerera bana n'umwe mugumana iteka ryose hari abandi bavuze bati oya warondera babiri mu gihe ufite ubushobozi bwo kubatunga bose kuri wewe as pastor nk'umupasiteri yego ufate kuri Bible ko Mose yarafite abagore barenze umwe Abraham yarafite abagore barenze umwe Yakobo Dawidi Salomo bose bari bafite abagore barenze umwe kuri as pastor niki baduhanura
okay, turifashisha gusa ivyanditswe byo muri Bibiliya nk'uko muriko murabivuga, usibye yuko harimwo abashiramwo ibindi vyizegwa. Je ndavuga ubwa mbere uhereye ko Imana irema, nimba twemera daboro twemeranye twese ko Imana yaremye umugore umwe n'umugabo umwe, aho turi d'accord. Twese turemeranya yuko Imana yaremye Adamu na Eva. yego kubera ntabwo ari kurema benshi yaremye umwe kugira ngo bitwe umugore. Murakoze. Aho rero tukiri ngaho, nibaza yuko Imana kugira ngo ibone urugo rukwiriye yaravyihweje, iravuga iti reka ndeme umugabo hanyuma ndamuhe umugore. Ubutare bwo kuremamwo umuntu Imana ntiyari yabubuze, yari ifise isi yose n'ubushobozi bwose bukwiriye, ariko iravye umugabo w'ibigango iremye yitwa Adamu, iravuga iti ngira ndamuhereza umugore, kandi uyu mugore aramukwiriye, kuko urabona naho yari umwe ntibyoroshe kumujera. Yaramuhaye umugore yitwa Adamu, birangira ariwe abantu bose Imana yaremye bakomotseko. Ico kiba gikwiriye, tuja aho havuye polygamy rero, kugira ngo dushobore kuraba ni gute umuntu umwe agomba kwemererwa kurongora abagore babiri. Eske vyavuye he? Eske n'Imana yabitanze canke vyavuye muri twebwe nyene abantu? Abantu benshi bakunda kwisunga isezerano rya kera, ariko jewe reka mbanze mvuga aho mpagaze yuko Imana yabonye ko bikwiriye ko umugabo umwe akwiriwe n'umugore umwe, bikaba birarangiye, agashobora gukora ico Imana yagambiriye mu mugambi wayo. Umugore umwe rero ku mugabo umwe arakwiriye. Ico ni aho niho mpagaze, kuko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Okay, urakoze cyane pastor. None pastor, ntuze Abrahamu yarafite abagore batatu. Yakoze icyaha. Ubwa mbere na mbere katuvugana yuko Imana yacu n'urukundo. Imana irakunda ikiremwa muntu yaremye. Hanyuma mu kwizera kwacu Imana ntigufata ku nguvu. Imana irareka umuntu mu mahitamwo yiwe. Aho ndi mu isezerano rya kera nk'uko mbajije Aburahamu. Mu mahitamwo yawe, ico ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo nzobahanira ibyo mwiyaturiye mu kanwa kanyu. Iyo uvuze yuko ugomba mu isezerano rya kera uvuze ko ugomba gutwara abagore babiri, waba ufise itegeko ryo kubatunga neza no kubafata neza, ku buryo ata muntu n'umwe muri abo bagore babiri agira ico abuze. None pastor, ubu nabikora jewe Imana yabimpanira? Kubera ko turi mu isezerano rishasha, aho Yesu yaje kuvuga ngo umuntu wese agira umugore umwe, Imana yabiguhanira, kuko yashizeho isezerano rishasha riza kuvugurura ukuri kwayo kwa mbere. Pastor, ndakwingiza unyereke umurongo umwe wo mu isezerano rishasha Yesu avuga yuko bibujijwe kurongora umugore wa kabiri. Ariko yabivuze nabikwezi. Oya mu murongo Matayo 19. Onde kubera Bibiliya. Matayo 19. Matayo 19, okay. Komeza ndabisoma. Matayo 19. Ndabisoma. Urumva ari mu murongo wa 12. Hari umugore wa kabiri turi kumwe ngaha mumvirize. Nimwe munyankisha turaterana amajambo. Matayo 19 ku murongo. Reka nda 12 ndumva. Cya gatandatu. Matayo 19 ku murongo wa 12. Oya gatandatu. Gatandatu. Matayo 5 ku murongo. Oya Matayo 19:5. Ikavuga iti nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe atandukanye Yesu w'i Nazareti. Ibyo sivyo. Nico jambo ry'Imana. Baramubaza bati none se atabituma batakiri babiri ariko babaye umubiri umwe, goja kuba umubiri n'abantu batatu. So mu murongo wa gatandatu urabisobanura neza. Okay, Bujumbura. Urazi ikintu bavuga ngo agateka k'umugore? Hagiziki. Oya, hari ahantu murambara muri ya bari oni bandika ngo agateka k'umugore. Iyo ni nouvelle ordre mondiale, era amateka y'isi. Oya, ko batavuga ngo agateka. Oya, we Moses.
agateka k'umugore nako kuba umugore wa kabiri oya jewe soma umurongo wa gatandatu kwe kuri kuwanka kusoma oya ndawusoma reka tugume muri bibiliya oya umva kimamanda unsomera umugore Moses hinge gato hinge Bujumbura ndamusomera Bujumbura ambwiye ngo ndawusoma 19 urumva usome umurongo wa gatandatu haravuga ngo bityo umuntu ntugari kusoma Kinyarwanda hano ngo bityo ngo rero ntibaba bakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Okay, nuko rero ntibikwiriye birasobanutse Moses bazurishire gatoyi naje Moses yego vuga indira gato je ndibarize jiribe na Bujumbura. Yes. Muri make mwe muravuga abagore babiri n'umugore umwe. Je ngo mambaza ikibazo kimwe. Hamwe kuri inosi nimba ari by'ukuri twa twemerewe kurongora buri muntu wose azarafata umugore umwe wenyene. Tukaba tuzi kuri inosi hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo niba nabahe bantu benshi hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo bikaba byemerewe yuko umugabo umwe arongora umugore umwe wonyene nimba abagore ari bo benshi abagabo akaba ari bo bake abo baba basigaye boca baba bande ngo bamubwire icyo mu mpiyo nyinshi boca baba bande. Urakoze cyane reka mureke pastor abanza avuga. Urakoze gose afete ikibazo cyawe ubajije kirimwo impuhwe n'imbabazi yo kumva ubwinshi bw'abagore sivyo mwisi ni imani barema sitwe tubarema. Okay, rero reka nkubwire no kuvuga ngo tureke amarangamutima n'impuhwe mwisi dusenga Imana imwe rurema abizera uhoraho Imana sivyo yego ariko hari imana nyinshi n'ibigirwamana byinshi hamwe twogira impuhwe tuti none ga yemwe Zeyisi canke Deusi yabagira iki nayo tuyihora iki ati mbega mamo tuyihora iki ikigirwamana c'abashinwa canke c'abayapani tugihora iki ubwo byo ntitwobisenga byo ntibibuze ikibihimbaza twohava dusanga twinjiye mu gihano cyo kwita mu bigirwamana kuko twitwaje ibishobisho. Rero nk'uko Imana yatanze umugore umwe reka nsubire nkongere k'umurongo w'ijambo ry'Imana ufasha umurongo mwene data hano atanze Itanguriro 2 ku murongo wa 21 n'uwa 22 havuga ngo maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe kubera ugira ngo yafise imbavu zikwiye mugabe imukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cago ubwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore amuzanira uwo muntu imbavu zingahe urubavu rumwe none wewe bagukuyemo imbavu zingahe ngo utore abagore babiri pastor nashobora kugusubiza umva ibyo ari ibintu nitwicanye ibintu bidasa pastor nitwicanye ibintu bidasa ariko tuvuga nukuvuga yuko mu gihe Imana iri kirarema kandi ikongera no mu kubyara reka kubyara sibyo tuvuga ati ngo dutegeza kubyara umuhungu ngo cyangwa umukobwa abo byaye Imana yabiguhaye nabo nyine no kuvuga ati yuko amubyaye rero ntiyabara abantu kandi bades no muri bades reka nakunganira pastor sabwe mu ntango Imana yaremye umwe kuri umwe kugira ngo twese tuboneke ko twavuye ku muntu umwe
ego iyo itangura abagabo barenze umwe abagore barenze umwe twari kuba twavuye mu bantu badasa tutari banzi tumaze kuza urazi ko mu isezerano rya kera iyo ukoze icyaha imana yakwiciraho cyangwa ntiyakwiciraho yakwiciraho okay yakobo ahegekeye abagore babiri iburyo n'ibubafu iburyo n'ibubafu imana iti ba mugabo hagarara gatoya ndakubwire ngaho sibyo imana iti reka je duhana ingumu kugira ngo guhindurire amazina wone yakobo sibyo pipi twatwatwatya kicana na Brussels na jetu ahejeje imana iti wow uri umugabo ndaguhindurira amateka sibyo bisigura ngo iyo muri ako kanya yakobo yarimo akora ibyaha kuko muri kijya gihe imana yahaniraho ntabwo imana yari kubyihoza sibyo iti ndaguhindurira amateka ariko chimamanda cyakomeza n'ingako oya bindatoye imana yamanye imbabazi oya imbabazi ndabyumva imbabazi izo mbabazi imana itamanye mu gihe turiko turavyara itovuga ati reka tuze turavyara niba ari umuhungu n'umukobwa kugira ngo azogenda afata urugero watanze hari ibihugu nahone habamo abagabo benshi oya bujumbura nko mu Buhindi hari abagabo babuze abagore none aho naho twoca tuvuga ngo abagabo barongorane n'abagabo kubera ko abagore niba ari mu Buhindi nimba mu China kurongereranyo nyakuri rwo ku isi yose hagati y'abagore n'abagabo iyo statistique wayize ko ariko bujumbura hingi gatoya sibyo Abrahamu Yakobo yitwa ko ari Israeli yahindurwa amazina sibyo cyane okay agendana n'abagore bati baby ndanesije turabanye n'Imana ubushima madare wewe wabaye Yakobo rero umva Salomo bro wabaye Aburahamu negura kati y'ababiri nk'Aburahamu oya Alex hingi gatoya subize tubesere gatoya sibyo okay tubesere gatoya sibyo mwamukoze okay so ndikuvuga ngo abo bagore babiri arabatwara bahegekeye Imana imhindurira amazina tuje kuri Yakobo bujumbura Yakobo sise wabize we chimamanda banzurindire fizikibazo banzurindire we peti wa ukuranjaniranye banzurindire yabazi ikibazo nk'abagabo umugore wo mu nzu n'umuhabara ninde yabigwa kenshi gusomba wundi ubure tugende mu biri vrege namwebwe rero umugore wo mu nzu ariko Beni banzurindire ariko Beni hinge gatoya turangize kuri bano bantu bahamagawe n'Imana sivyo kubera ko genda bivuze mu katwa kiwanga itumenga ngo yewe tugashika mu vy'igitsina iki kibazo kica gihera ndabizi warabyigiye ndabizi okay sivyo so ubu rero wabona Dawidi birahetse tuje kuri Yakobo yitwa sekuruza w'abizera Dawidi bujumbura urabyemera yego cyane yes yafise abagore bane sivyo ntabwo Imana yigeze mutatira oya tugenda kuri Mose sibo yajabukije Abisirayeli bava mu nyazi itukura sivyo nyarabise abagore babiri umunyetiyopiya ariwe mucika wa Mose yazize sivyo yarafise umwe oya babiri yarafise umwe kaba kigongwe muze Miriyamu ico yazize Miriyamu ni mushiki wiwe oya mvuze Miriyamu ico yazize Miriyamu yangiye Mose yazize kusuzugura oya n'ibintu bibiri buramuwe buramuwe oya bujumbura usome neza Miriyamu yangiye Mose kurongora umugore wa kabiri w'umunyentiyopiya reka yasuzuguye uyo mugore bavuga pastor subiza ico kintu mureke pastor avuge
umugore asuzugurwa buriya Ya, umugore mureke asuzugurwa pasa Allo? ntabwo Mose yaharirijwe na mushiki we ngo ntarongere umugore w'umunyetiyopiyakazi. yaramu ego N'uyo nibyo owe. baramusenga. Mana yanje, mana yanje. reka n'uyo ari we sebukwe akamuhanura Reka bujumbura ku murongo, reka ndaburabe ndawuhembro, reka ndaburabe ewe gaye makabashikuruka. Kadaburabe hano ndawuguhe. ni jetro ni sebukwe yaje agahanura birangira muhanye Oya yetiro ni kurundi ruhande. Yetiro n'umugore wa mbere, yetiro n'umugore wa biza kurangira mumotoranye ingumi. bavuga umugore umwe ngo yize nta bagore babiri. ndakwereka umurongo ntacyo tuzi. Ahantu birangirira aha ingumi ziraguruka. Hewe we muhuze. We bujumbura. Oui. Uza gusoma guharura 12 ku murongo wa mbere. Ya. Uyibura hapo. Guharura 12 Sinza gusoma reka ndabisoma ubu nyene. Soka. Guharura 12 ku murongo wa mbere. 12. Ku murongo wa mbere. Handitse Miriyamu na Aroni banegura Mose ubwo umunyetiyopiyakazi yabiriye kitari none reka n'uwo nyene banabyaranye igihe agahunga Ariko reka n'uyo Bujumbura. Umugore wa mbere yavuye kuri sebukwe yitwa Yetiro. umugore wa mbere avuye kuri inde Kuri sebukwe yitwa Yetiro. mbese we jetro nyene Yetiro ntabwo yavuye muri Ethiopia. oya Yetiro ni mu Ethiopia ni wahariye oya nahunga Oya we Bujumbura reka tukoze gatatu number we oya yahunga naho bavuga yuko yagize abagore babiri we gatoya. Oya Bujumbura gatoya imutike gatoya Bujumbura we imutike gatoya tubanza na pasteur n'abantu. Oya we byagucanza gatoya. Beni subire kuri Beni rero Benavuga. ariko reka tuvugane kuri iki kintu. Chimamanda reka gusutena kuri polygamy, reka nkubwire ijambo rya nyuma Yesu yavuze kuri polygamy, sivyo? Yesu hari ibintu abantu bihaye, ni ikintu Imana itashizeho, ni polygamy na divorce. Ntabwo Imana abishyizeho. Imana ntabyo yigeze ishyiraho yonyine. Okay. Ndakubaza. Imana yabwiye Dawidi ngo iyo ushaka n'abandi bagore. Yego. Apana umugore. N'abakongera. Imana yari yavyasabone ko ari bibi. Bujumbura yabivuze aravuga ati Imana yacu iremye urukundo, ifise urukundo n'imbabazi. Ntabwo ariyo ngurukundo. Pastor. Ntabwo Imana isapotinga ibyaha, sivyo? Imbere y'Imana icyaha ni icyaha, siko? Ntabwo Imana ivuga ngo ngurira ko ari icyaha ngo ngizimbabazi. Yemera ko umugore akabera icyaha. Ntabwo ari icyaha. Nababwiye reka kwistunga Bibiliya hariho imirongo yopoza iyindi mirongo. Bibiliya n'ibintu bisobetse. No. Ntabwo Bibiliya isobetse, ahubwo Bibiliya utayisobanukiwe ntuyimenya. Mu isezerano rya kera Imana yarabahaye uburenganzira, irabagira imbabazi. Mu isezerano rya kera ugiye gusoma muri Matayo 19 ku murongo w'8, Yesu bariko baramubaza kujya kwahukana n'ivy'abagore babiri, yarabishuye ati Mose yarabarekuye. Oya muze pastor ni Mose. Oya pastor ntabwo ari Imana. Pastor ndakubaza ivyo Mugabana Bibiliya. Reka n'abagore babiri ako ni karimo pastor ni karimo. Umviriza iby'abagore si Imana yabyotorije, ni Mose wenyene yabyotorije. Oya okay pastor, ariko pastor tuvugisha ukuri. Yego. Ako kantu ngo Yesu yavuze ngo iby'abagore babiri ni karimo.
Matayo 19 ku murongo w'umunani. nkasanga nk'abagore babiri icyenda atanu Matayo 19 ku murongo w'umunani. Kadabe hano Matayo 19 havuga ngo arabasubiza ati ni umutima wanyu w'indashoboka bikose bamukindagana murantunga manana ngo ni ku mutima wanyu w'indashoboka watumye Musa abemerera kwirukana kudivorcinga abagore banyu ariko siko byahoze kubera iki? This is talking about divorce. Umviriza siko byahoze kubera yuko kuva kera ntibari barekuriwe kurongora abagore barenze. No, my bro, hano hari kuvuga ngo it is about divorce. Ni kwawukanda kugira divorce. Nukugira divorce mugabo ntibari barekuriwe no kurongora mu bagore benshi. Ntabwo habivuze, find any verse umurongo wari wose wifuza ndabe ko harimo abagore babiri. Nemera ishikano ry'amajana 5 cyankanda hanyene hariho ndiko daraba nga ba. Okay. Yesu yarakomeje ku murongo w'icenda yavuze gute? Ku murongo w'icenda ngo naho jewe mbabwiye ko umuntu wese wirukanye agira divorce umugore we abagore biwe. Oya, divorce umugore we apana abagore biwe. Okay, numva bro hano ukuntu Bible yanditse umugore wiwe umwe. Okay iri jambo umugore ni rya rindi riri nko muri UN bavuga ngo agateka ku mugore sivyo? No, mamanda shira agaciro muri context y'iri jambo ryanditsemo. Ni ku divorce umuntu wese yirukana umugore wiwe. Yes, apana abagore biwe. Oya umugore ni rya jambo ryo kuvuga uwawe. None ndakubaze pastor ndamubaze iyo ufise abagore babiri ufise abagore babiri kumenyekana ko ufise abagore babiri ukagenda ku mugore hanyuma akagusanga ku mugore wa mbere uvuga ko ari umugore wawe kubera ko utavuga ati je mfise abagore babiri. No, ibyo bya babiri ibyo byose ndabijamwe kuko ntibikenewe kuko ibyo ntibirimwo. Umwe Yesu yariko aravuga umwe uwo wa kabiri uri kurazana niwe wawe rero niko bimeze naho uba ufise abagore babiri mukaba muri kumwe umuntu agakubaza ikibazo ku mugore kuri abo bagore kuvugira ku bagore bose umanza kuvugira ku mugore umwe uwo muri kumwe. Yes uvana bimwe pastor bazi uko biragoye kabisa ariko gutahura nyene tuzobitahura ko nyene tubibe mu nyene. Nibi Yesu yavuze yuko imitima yabo yari ikomantaye. Oya pastor urabona hano Yesu binoneke aravuga sivyo? Ni mu gihe ubwa mbere bano bagabo bashobora kwahukana n'umuntu batanditse urupapuro sivyo? Mugabo Yesu avuga ati impamvu Mose yarabategetse yuko mwahukanye mukandika urupapuro ni kubera yuko imitima yanyu yari igoye sivyo? Mugabo ugiye mu byo kwabira abagore barenze umwe babiri ni kamere yo mu mugabo kubera umugabo ni umwami as a king umutwe w'urugo sivyo? Umutwe w'urugo always mu rugo yamayiganza sivyo? Mu rugo ari kumwe n'umugore wiwe. Mugabo umva uburi umutwe w'urugo sivyo? Kamere rero iyo matama kama kigo we ukibaraba. Okay so nikuvuga ngo muri kamere y'umugabo Imana yamusizemo wewe uremwe nk'umwami muri Bibiliya nkuko Yesu Kristo ari umwami sivyo? Uwo murongo na uri umwami be urabizi tushakishe. Umutwe nusoma Bibiliya none ko umutwe yavuze yuko umugabo ari umutwe w'urugo sivyo? Numva umugabo si umutwe w'ingo.
oya uyu bavuze ngo umutwe w'urugo none uzo umutwe w'urugo rw'abagore babiri gashaca imamanda abagore batatu uri umutwe w'urugo rw'umugore umwe. Okay, reka nakwereke hano dufise Emeline sivyo? Emeline nta mugabo agira. Izo mpuhwe sizo kuba Emeline umugabo nasenga Imana imumuhe. Oya ariko nakabazo Emeline nta mugabo nasenga Imana imumuhe. Emeline yabuze umugabo, izo ni ngorane za Emeline. Wewe izo mpuhwe zawe gashazi vuye zitavuye kuri Satani. No wanje ntumunyankisha ariko no wanje. Okay. Okay, pass. Urabona yuko umukobwa iyo ari single aba afite umugabo. Umukobwa ari single abarindiriye umugabo. Sa? Abarindiriye umugabo. Oya kumurindira ndavyumva ariko mvuze mu gihe aba ari single uwo mwanya nyene, sivyo? Mu gihe aba ari single aba afite umugabo. Mu gihe aba ari single Imana yaramuteguriye umugabo wiwe. Oya urikusubiza imidahwe kuba yaramuteguriye umugabo atije mu gihe aba ari single uwo mwanya aba afite umugabo. Nta mugabo aba araronka. Okay, iyo jewe ndamwakiriye mba ndamwivye uwundi mugabo. Kubera iki umwakira kandi warakiriye uwo wawe? Oya ariko ndashabatse kakara iyo je ndamwakiriye adafite umugabo mba ndamwivye uwundi mugabo. No, uburenze itegeko ry'Imana umwakira gute kandi ufise uwo wakiriye? We bad set mutinga uri mu bintu uri kubirakakaza. Nega Chimamanda. Izo mpuhwe. Izo mpuhwe n'ubwo buntu. Ubukura hehe bwo kwakira uwo muntu arindiriye umugabo wiwe kandi ufise umugore gwawe? Oya pastor niko ndakubaza kibazo. Uyo muntu nta mugabo afite si nimba tarira ari niba ari gufasha. Okay pastor niko ndakubaza gatoya. Uwo mukobwa nta mugabo afite sivyo? Uwo mukobwa iyo ndamwakiriye mba ndamwatsa umvize iyo mvuze ngo kwa kundi mugabo wowe uri mariye. Mu gihe uri mariye iyo ndagutwaye mba ndakwatsa uwundi mugabo ufite. Yego. Okay. Iyo uri single nta mugabo uba ufite. Ubu genda kwakiriye mba ndakwatsa uwundi mugabo. Mugabe ikibazo mfise. Warakiriye ukora bibaza bibiri yankoko ntabwo ntibigira ishinga na rugero. Wewe urafise umugore wakiriye ubwa mbere. No pastor ibyo turabijyamwe ariko je ndiko ndabaza. Ufise umugore mu wewe bujumbura maza mutuze mbabaza. Ubu umukobwa ari single nabwo afite umugabo sivyo? Jewe iyo ndamwakiriye ndamwatsa umugabo cyangwa isi mwatsa umugabo? umva nakwaza ikibazo nani yo umvise guys nani niko mumbuza umugore wanje reka kwinana n'umugore ni muceceka muri basi. Ahubwo mwirukane kubera ko wararenze itegeko. Mwirukana Yesu umugore wa mbere Imana yaguhaye. Chimamanda wibuke reka nkwibutse inkuru ya Ezira na Nehemiya. Okay. Hari mu isezerano rya kera. Okay. Abagabo bikubita abagore b'abanyamowabu, abagore beza bo mu mahanga barabarongora. Baca abagabo batinda bibagira kuza kubaka uruzitiro rwo mu gihugu cy'iwabo. Barisamariye mu icupa no mu bagore. Umunsi umwe Ezira yari umuherezi abakoresha inama. Arababwira tumviriza mwabagabo mwishinze murongora abagore muvyara abana b'abanyamahanga mwibagira n'igihugu canyu ushisezerana Imana yabahaye. Ati ubu rero tugomba twihana ibyaha byose, hanyuma umuntu wese ico mpemu w'Imana aza kumubwira agikore, mugabe ibyaha byacu bituveko tugende kubaka uruzitiro rw'i Yerusalemu. Nigiki Imana yabashizemwo. Abagabo bose bakomeye induru rimwe bati twebwe turahebye abagore b'abanyamahanga n'abana bavyaranye bose turababahebeye, dusigaranye abagore ba mbere
tugiye kubaka kuko twarasamaye abagore badutesheje umutwe none no musi sibyo uri kurabona abagabo bazima bavuga batego bafise abagore 2-3 tubona ko bafise akarorero bafise n'ibyo bashitseko usibye gushika ku bitsina byabo bagore gusa ni bande woduha akarorero muri iyi si ya none turimwo no musi abagabo b'intwari nka Mose abagabo b'intwari nka Burahamu wovuga ngo abo bagabo barongoye abagore 3-4 none no musi n'abakarorero urakoze ndakwisigurira hano oya ikindi kintu hari urundi rugero Yesu ariko hino Bujumbura ariko Bujumbura umugore w'umusamariya yamubwiye gute hinge gatondo ndagusubiza Bujumbura ntaco we Alex ufise ibintu biguma bihuragura sindi byari byo Alex ashoboye sinzi byari biguma bihuragura muguza bwo bakuvuga ijambo ndagusubiza uvuge hanyuma cy'umutinga okay hano pastor kuri kino kintu waruvuze cyenda byibagirana kare mu kamakigongo ibyo gutunga umugore umwe biragugora gufata mu mutwe reka ngusubiriremo hano babace batamwe ibindi bintu cye reka ngusubiriremo wumve ngene ugomba gutunga umugore umwe gusa araguhagije uko umugore ni mwiza suramo gatoke de waruvuze nariko ndakubwira ingene Ezira na Nehemiya mwihane rero baca baheba abagore babo b'abanyamahanga batwaye bahebana n'abana bavyaye basigarana abagore ba mbere bari bafise babona gutora ubwenge uvuze ko bahebye abagore babo bahebye abagore ba kabiri bagiye batwara n'abakatatu n'abakane bose basigaho hinge uvuze ko bahebye abagore babo aho ni mu isezerano rya kera yego uvuze ko bahebye abagore babo nivyo niko uvuze yego cyane baheba n'abana babo abo batwaye yego hinge wavuze uti baheba n'abana babo umviriza rosanse contraire ntufatire ku jambo ngo baheba n'abana babyaranye yego pasi wavuze uti baheba abagore babo batwaye ba kabiri baheba n'abana babo niko wavuze baheba n'abana babo sivyo pastor ego uri umuntu mubi rwose mani kubabarire yabyumvise pastor mani kubabarire cyane mana yacu wiyishuye byaheze wabyumvise nawe watwitwenga wabyumvise wabyaheze bandanye ibindi okay so kuri jewe fata yuko naho waba ufite umugore umwe rimwe na rimwe utarabye neza yakuyaza umutwe sivyo cyane go yakuyaza umutwe bivana n'uburyo mwebwe ubwanyu muba mwitwaye imbere y'Imana wowe uvuze uti je ngomba kugumana umwe cyangwa je ngomba kugumana kabiri imbere y'Imana ntabwo byitwa icyaha oya kamaze kuba kabiri ni icyaha reka nagaho wa murongo wo muri Bibiliya Imana ibwira Dawidi ati shaka naguha n'abandi bagora ndawugura abandi mukomeze we Alex komeze vuga Alex basubiza bana bagabo nimba Alex ari umutwa jaya mbari jaya urumva ikirundi jaya urumva ikirundi ndacuba neza cyane okay ni cya gitekerezo nawe uzanye nariko ndagerageza kumviriza sidaro nkaho mfatira neza ariko ndiko ndabumviriza uremera kurongora abagore barenze umwe sha wapi nacho nemera kabisa ku mpamvu za ku mpamvu imana ntabwo ibishigikira na gatoyi duha umurongo aho byanditse ko Imana itabishigikira na murongo nzi ariko gusa jewe ico nzi cyo ndazi yuko ari kizira ku mana ni kizira okay uwo murongo twete gufashwa uwo murongo ntubaho oya na pastor ngaha pastor yacu urabona libere mubaze uwo murongo ntubaho mubaze akaburonka cafuka amasengere umurongo urabaho ntubaho natubwire rero nakubwira akaronka cafuka amasengere
umurongo twawutoye muri Matayo 10 oya muri Matayo ni wa 19 divorce ni wa umurongo wa divorce gatandatu wa gatanu wa gatandatu Yes. ya haratubwira ngo ikavuga iti nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bose bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe nikwico Imana yamatanije umuntu ntaza kimature ni ukuvuga Yes. ngo umuntu wese akwiye kugira umugore wiwe bakabana akaramata hanyuma akagira uwo mugore umwe Urumva si babiri n'umwe kandi ijambo ry'Imana niryo ni ribivuga. umugore ni umuhungu n'umukobwa bahura bakagira umubiri umwe si umuhungu n'abakobwa cyangwa Pastor, abagore bahura bakagira Pastor, umugore umwe Pastor, sabwe iryo jambo umwe riranditse muri Bibiliya. ariko ni abantu babiri twumvise Okay. ngo bituma batakiri babiri Mbajije, bituma batakiri babiri inde nande umuhungu n'uwo mukobwa Mbajije. bituma batakiri babiri mbajije, ntivuze ngo umuhungu n'abo bagore okay, cyangwa mbajije, n'abo bakobwa okay, ni mbajije, umuhungu n'uwo mukobwa bituma batakiri babiri bose bakagira umubiri umwe okay, Umwe. mbajije, iryo jambo umugore umwe. Uravuze umuntu oya none batakiri babiri gacima amanda twumvise ninde nande si umusore n'umukobwa bashinze urugo iyo bavuze batakiri babiri wumva batakiri batatu oya wumva batakiri bane oya mvuze iyo batakiri babiri ni kuvuga ngo baba bahurije hamwe bari together kandi kuba umwe si imibiri matanye ndabeshya kumwe n'ukumvikana kumvikana yes none kumvikana wumva gusenyera ku mugozi ibyo umwe none kuganira humvikana bangahe twumvise ngo bituma batakiri babiri humvikana uwo mugabo n'uwo mugore Chimamanda uvyumvirize neza yego bituma batakiri babiri nde nande uwo mugabo n'uwo mugore yes Imana yavuze ko bagomba kuba umubiri umwe bangahe uwo mugabo n'uwo mugore wa gatatu haba hari okay umviriza pastor nanjye ndemera yuko Chimamanda ibyo ari kuvuga nobyunganiraho bukeya ibyo urimo uravuga rero byo kugira umuntu umwe umugore n'umugabo urazi ugiye kurongora ntabwo uzana abagore bose ngo ngiye kubarongorera rimwe hari igihe uzana umwe mukaba umwe ukazana undi akiyunga nawe mukaba umwe rero mu gihe ageze mu rugo rwawe mu abantu umwe cyane numva rero n'abantu icumi barenze babiri batatu bashaka kubona Ico gitabo we wagisomye he ariko none se uvuze ngo babaye umwe umugabo n'umugore agiye kurongora undi we ntibabomwe okay reka Gilbert pastor hano ibintu meme nyambari meme yarimo avuga sivyo ni kuvuga ngo wewe umugabo iyo mubanye n'umugore atari umugore w'uyundi muba mubaye umwe ndavuga mu bikorwa no kwemeranya sivyo ni kuvuga ngo iyo wewe urongoye uwa kabiri n'uwawe si uy'uwundi wiwawe kuko hinga gatoya ntumwatsa uwundi mugabo sivyo niyo mpamvu ubona Salomo igihe Imana yamusaba ngo nigiki ugomba yuko ndagukorera Salomo yasubije yayisabye ubwenge none Salomo igihe asaba Imana ubwenge bajya abagore ntiyarabafise kandi barumwe Bibiliya ntitomora neza ko yari bwaronke bajya abagore ko biragaragara yuko imaze kumuhereza bajya abagore mu nyuma yaciye ikurikizaho n'ubutunzi Bibiliya ikerekana yuko bajya abagore yabarongoye amaze kugira ubutunzi bw'umurengera agatunganirwa okay bajya abagore yarabafise Gilbert je nibaza yuko Chimamanda ashobora kuba afise ikindi gitabo ciwe yihariye asoma
umva Chimamanda reka Yes. arazi ukuri ntiwumva avuga uko arazi byose ukuri uko ya ari wejaye apfa kubirenga ko gusa kugira ngo yisi ndakumva. umuntu hano afise bibiliya agenda asomera mu cyete cya kabiri cya Samweli 12:8 agenda asomera. Umuntu hano afise bibiliya asomera uwo murongo. ahubwo se kari abakozi b'Imana bose bakera bose hari wari ugira umugore umwe bose ko bagira abagore benshi. Umugore umwe nta kabiri ca Samuel umurongo wa kangahe icyete cya kabiri Igice? cya Samweli 12:8 wahabisomera. aravuga ngo nkwinjiza ingoro ya shobuja nguha n'abagore biwe ngo bagusegure kandi nkugabire umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongeye n'ibindi. Tangura ukajambo kambere havuze ngo akajambo kambere nkwinjiza ingoro ya shobuja nguha n'abagore biwe ngo bagusegure. Okay geza kurako mugira ngenda abagore basegura umugabo w'abandi none aha twumvise ngo barongore Chimamanda vugisha ukuri twumvise ngo bagusegure. Okay reka gusubiza. None twumvise ngo ubarongore. Okay ndacyagusubiza. Oya nabagore babakanaka s'abagore biwe. Oya hinga gatoya. Abagore ba papa Igirimba c'umukuru w'igihugu akora y'abagore banga. Pastor hinga gato. Ufite umugore sibyo? Yego. Uyo mugore bana ashobora kumumpaje bakasegura n'umugore wawe. Uti? Ririmba hose. Wewe ufite umugore sibyo? Uwo mugore wawe Imana yamumaje bakasegura. Ririmba. Chimamanda baje nakora. Manda reka yewe nanjye kandi bumve ko Imana no kumviraho kabisa yaremye umugabo umwe imuha umugore umwe. Yamureka muri firigo cy'umutwe numbuyazi. Nakubwiye yuko Yesu yarabivuze yuko Mose yarekuriye abantu kurongora abagore benshi kubera yuko gukomanta kw'imitima yabo. Ni Mose yabirekuye, niwe yarekuye bijya, ntabwo ari Imana yabirekuye. Cyo gituma Yesu yaje akavuga ngo abambanjirije imbere bose bari bisuma. Umunyakuri ninde? Ni Yesu Kristo yaje gushira isezerano. Aje gusubiza iby'Imana yaremye ku murongo. Aravuga ati umuntu wese agira uwiwe mugore. Yes, okay. Uwi wa mugore gufatira ku kantu kamwe Chimamanda ku kajambo fatira muri context. Pastor. None pastor ntaho bibiri ivuga ko umuntu akwiriye kuba wenyine ari byo byiza kurushaho. Oya Imana yavuze yuko ukwiye kuba wenyine icyiza akarusha ari ukuba wenyine. Yego Paulo yarabivuze yuko Imana ivuga uwo bishobokeye uwo bikundiye iyo biheba akabyihoza. Nibyo byiza mugabo. Oya sivyo byiza uwo bishobokeye umva yavuze ati uwo yumva yuko bimushobokeye. Oya havuga ngo byaba yaravuze ngo byaba byiza yuko ubishoboye mbese urumva no butwari kubishobora ukaba wenyine n'umusaraba ahubwo. Oya mutandukanye amajambo y'abantu babiri meshe examen. Numve ibyo kubabona nabyo mubivemo mube wenyine. Reka ibyo kubesha. Chimamanda umviriza. Imana ntiyigeze ivuga ngo uwo bishobokeye ngo nahebe kurongora. Ibyo ntabyo Imana yavuze. Oya ntabwo oya. Ibyo byavuzwe na Paulo. Byavuzwe ariko kurongora si itegeko, sivyo? Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu yibana wenyine. Oya ariko pastor ngatowe. Kavese kamwe gusa. Uribuka ahantu Yesu ari karigisha akavuga ngo bamwe bahawe ingufu zo kurongora ngo abandi ntibabishoboye. Urashaka ko mirongo ndakwereka? Abatabishoboye barabireka mugabo ni ababishoboye nabo ntibacabihereza bose. Uribuke ko Petero avuga ngo nimba biruko hoho ngo kurongora tubivemo urabyibuka? Urabyibuka ko yabivuze?
verse biblique yodufasha. Okay. reka nze nyirongo. Komeza mvuga ndawubere. That's good. Muturiko turahuza rero. Yeah. Mukomeza munyaga ndiko ndawuronda. Komeza munyaga ndawubere. Ndiko ndawushaka. Nimba Uyu muntu we yigize Yesu ga yemwe ngaha ngo nabone. Yesu navuga. Uyu Yesu wa fake navugera. Waje Jesus vuga baba Yesu mabazamuka batavuga sinzi ibyo bagwaye. Ariko nimumenye yuko uko Imana yaremye umugabo umwe yamukuyemo hanyuma ibisigaye navyo ibyo kurongora abagore benshi ni Mose yabirekuriye Abisirayeli kuko ubusambanyi bwari bwabagwiranye buba bwinshi. Ababwira ati ahubwo uwumutwaye namushire mu rugo amutunge abo wiwe mureke kuza muri ko musambana ku bakobwa bana bariya na bariya. Rero ariko Yesu yaraje ninde wabayeho mbere? Abraham ntiyari afise babiri. Inde? Abraham. Inde nan Abraham na Mose. Aburahamu ntiyari afise babiri, yari afise umugore umwe w'isezerano yitwa Sara. Ugira kabiri ntiyari umugore wiwe, yari incoreke. Aburahamu yari afise Sara gusa. Ubwo rero mu bantu babayeho bose ba kera nta numwe wagize abagore babiri imbere ya Mose. Oya nkwishuye kuri Aburahamu wavuze. Nose na Mose ubwiwe yari afise bangaye mbere yuko bihanguriye abandi? Yari afise umugore umwe. Bibiliya yagaragaza babiri. Umukobwa wa Yetiro. None ntabwo yaje subiye muri ntuze muri Egiputa, ntabwo yari yarongoye. Arongora he muri Egiputa? Ariko wombwira umugore wa Mose muri Egiputa wombwira. Reka nze nkurondere Mose ntabwo yagize umugore umwe gusa. Nabagore kare twabisomye. We mumu waje utaba kare twabisomye. Reka tujye kuri Pastor Gilbert. Tabwe. Dusomere Matayo 19 ku murongo w'12 wabakose. Hano hari umugore wanje wa kabiri ntimo mu ntandukanisha nawe. Wararatashe kabisa. Oja vrema. Abe yabyutse asenze gusa ngo tubandane. Jiriberi gira ibishoboka atahure yuko umugore wa kabiri atemewe. Haremewe. Nabimubwiye byose nabimusiguriye gusa yumva ibyo ashaka. Nabonye turi mu ngwano muri comment nayibonye. Comment. Chimamanda tugomba ducukumbure. Yes, nacu. Jamo muri aravuga ngo 19 kuko hari inkone zavutse zityo. Kuko hari inkone zavutse zityo uhereye kuva mu nda za ba nyina, kandi hari inkone zakonwe n'abantu, kandi hari inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ushobora kuvyemera navyemera. Hama 13 bamuzanira abana bato ngo barambike kw'ibiganza abasabire, ariko abigishwa barabakankamira. Hangoma kuri abangene Petero amusubije ingirane ku murongo y'imbere basho. Okay. Sura kuri iyo 12 uyisigura gato gusome karongo kamwe twumva. Karongo kamwe. 12 haravuga ngo kuko hari inkone zavutse zityo uhereye kuva mu nda za ba nyina. Geza ko nyine. Okay. Kuko hari inkone zavutse gutyo uhereye mu nda za ba nyina. Pastor sigurira. Aha iri jambo rivuze yuko harimo abashobora kuvuka bafise ubushobozi bwo kwihanganira kurongora ntibarongore. Komeza kukaroka imbere nawe. Kandi hari inkone zakonywe n'abantu. Okay, akora ko gasigura iki? Aka karasigura yuko harimo abashobora kuronka inyigisho zishobora gutuma badashobora kurongora. Nkuko bishoboka ko harimo n'abantu kuva mu gihe cya kera bashobora gukonwa bivanye n'intwaro y'ubwami. Ni muri ways ibiri. Muri ways ibiri. Hari inkone zakonywe n'abantu, hari abashobora kuba barakonywe ku bw'inyigisho
hari n'abandi bakonwa kubw'umubiri kugira ngo bashobore gucunga ubwami batitaye ku bagore no ku bakobwa. Okay, ariko gato ndakunganira katoya. Uvuze ngo hari abantu bakonwa kubw'umubiri, ni kuvuga ngo hari abantu bigishijwe ibintu kubw'umubiri. Ego. Ya atari kubera Imana, kubera bavutse, ibyo bigishijwe n'abantu. Ibyo bigishijwe n'abantu nk'uko umuntu ashobora gufata atirongora imyaka yagiye, imyaka yarenze. Nibyo? Imyaka yagiye sintahuye neza icyo uvuze. Oya, hari abantu bavuga bati, wabone ubwa mbere wavuze ku nshuro ya mbere yuko hariho abantu bavutse ko kubona bataremewe kurongora. Yego. Okay. Bafise ubwo bushobozi bwo kwihanganira kurongora cyane nabo bafise nk'ubumuga bushobora gutuma batona kurongora. Yeah. Inshuro ya kabiri nane kuvuga iti hari abantu bigishwa n'abantu. Nzikuvuze? Ego. Ati rongora imyaka yakujanye, rongora washaje, rongora oya. Hari n'abigishwa n'abantu kutarongora. Yeah. Izo nyigisho zikabaho zitiwe kubera ibi n'ibintu zorongora. Yes. Siniriwe ndabavuga amazina, urabona ko n'ubu harimo ababibujijwe. Komeza imbere yaho rero. Kandi inkone zikona ubwazo kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ivyo navyo bisigura. Ni nka Paulo. Yihebeye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abura n'umwanya wo kuza kurondera abagore, ahitamo kubivamo. Komeza imbere yaho. Iyo ni inkone yikonye kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ati ngomba kwigisha ubutumwa ntari kumugayo, nsigurira abantu ubutumwa bwiza kuko yihebeye ico gikorwa conyene. Atari mugabo ntiyabyigishijwe n'umuntu nkuko twudeje kubisoma inyuma y'ivirigire ko hari inkone zakonywe n'abantu. Nuko ko Paulo ari ntumwa yahumekiwe na Yesu Kristo bahuriye mu nzira. Okay. Dusubire z'abantu. Okay, pastor. Dusubire inyuma gatoya Yesu rero akivuga ivyo bintu. Somera ku murongo w'icumi, 19 ku murongo w'icumi. Ku murongo w'icumi aravuga ngo abigishwa baramubwira bati ibyo umugabo n'umugore asangwa bimeze gutyo noneho kurongora ni kigoye. Gasubiramo pastor, gasubiramo cukasigura ndaguhaye umwanya. Ariko wowe ukeneye n'uwa kabiri utazi ko kurongora ari ndawuguha biratonze ya ndawuguha naco. Uwo murongo nawe usubiremo usoma ucusigura wowe kose. Okay. Abigishwa reka tubanze tuhere ku murongo w'icenda niho bigira isansi. Ariko none ndababwire umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi akabira uwundi abasambanye kandi uwabira uwahukanye abasambanye. 10. Abigishwa baramubwira bati ibyo umugabo n'umugore asangwa bimeze bityo noneho kurongora ni kigoye. Ariko Chimamanda ngo akeneye wa kabiri no kurongora umwe ntibyoroshye. Hinge pasi. Gumana umwe sha. Pasi. Okay. Gusimba kure. Gumana umwe Imana yavuze. Nawe nyene urabye nabazo gutsura umutwe utamusengeye cyane. Reka duhe ijambo abandi Chimamanda. Mana muramenye umutwe no musi. Reka duhe ijambo abandi. Abandi muvuga ijambo gatoya ndarushe. Abandi muvuga ijambo. Chimamanda reka mbwira aba Kristo bari hano. Chimamanda ntabahende. Kurongora abagore babiri si ibintu by'umuntu wari we wese. Bayina ntabahende pastor. Chimamanda ntabashuke ngaho ngo muje kurondera. Pastor arabahende. Umugore wenyene ntibiba byoroshe. Oyo n'umukene man, wowe n'umukene sa. Hari jambo wavuze ngo ntabwo yavuze yuko umuntu akwiriye kubiheba. Soma Abakorinto 17:8. Karagera gusoma Abakorinto 17:8. Okay. Wa Yesu wa fake ngo pastor arabesha. Uyu Yesu nawe arahumye. Nagira itavuze. Ariko Abakorinto bakanga. Hewe Abakorinto bakanga. Bambere bakabi. Hari umuntu uvuze ngo Abakorinto simenye kare Abakorinto bamberesha bakabiri sinzi.
Abakorinto ba mbere Abakorinto ba mbere 18 ku murongo 17 ku murongo w'8 uhera 17 ku murongo w'8. yego Okay. Mbe ndababaza gato mu majambo gatoya. Yego vuga. Okay, none aba bantu basoma ivyo bintu vya Bibiliya barabitahura. Sa? Abo bantu basoma ivya Bibiliya barabitahura. Oya benshi ntibabitahura baza gufatira ku marangamutima gusa just emotion. Abo bariko barabisoma Divete Chibamando wowe urabizi jewe urabona uvuga ivya politike cyangwa vya Bibiliya je n'umufana wiwawe ibintu byose je ntunzi kabisa je ntunanzi ibintu byose urabatsinda je n'umurundi kabisa ntitunazinanye Sisoke? Abatsinda gute? Abatsinda gute? mama ndavuga ukuri Erega bose. Erega bo. bya Bibiliya canke vya politike byose avuga ukuri. Ejiji. Ugiye kuraba abantu bose bagiye gusigura basiguye bose usanga bari mukuri. Ariko uwo muntu adahaye umurongo siwo umurongo wo muteka nakubwiza ukuri. Je Chimamando urabona je nta naho turahurira na hamwe bavuga ngo n'umugenzi wa nta nanje. Uraza ndamukwereke. Chimamando uye byo bari sawa huko. Nukuri je ndamwemerera amayide yiwe. Thank you sir. Thank you. Gusa Chimamanda. Oya nivyo muriko muravuga Chimamanda arifatira abantu badasoma Chimamanda mayide yiwe nuko ari oya mutama ntifate none nk'ubuntu hegiye gusoma ibintu agaca kubwira ati byakunanira gusigura wowe nyene Jananiye gusigura baza wumvirize neza wa kandi umenye ko gusigura gutandukanye kandi intumwa zose mu ntumwa 12 zarungiswe oya basi ntizasigura kumwe basi ndakubaze wowe ufise imyaka ingahe jewe ntunyimishe uvugisha ukuri nyene nk'abagabo kubwanje ndakwiza imyaka 29. Okay none ho nyene jewe ndakurusha imyaka 13 none mu gusigura ntubirinde nibaza ndamuruta imyaka mikeya gusigura ntibirinde imyaka oya kabisa oya umviriza nakubwiriye yaba wabivuze neza kabisa je ubivuze neza ndakubwiza ukuri wabivuze neza je umuntu avuga ibintu neza ndavuga ati ni neza kabisa Chimamando kabisa je ntituzi nanye kabisa sinakugwanije muze sinakugwanije nakubwiye ati bose ugiye ukumva wumviriza bose usanga basigura bimwe ariko umuntu avuze ukuri canke hariho n'abantu bita mu bintu ngo barazi gusigura ibintu batazi kubisigura ugasanga witaye mu mitego wewe Chimamanda urasigura neza urazi yuko jewe ndaguhe usigurira ni mwebwe ntaco okay ewe mukama aya je Chimamanda jewe ndamudefenda kabisa nananzi kabisa ijambo ari muri Biblia hariho hose za politike ndamudefenda je nananzi kabisa ivyo bintu nuko ninjiye mu nkuru muri kira kintu mariko muravuga reka nagisiguraho na bino Gigi arimo avuga mu bisanzwe twebwe muri twebwe abantu dukwiye kwikuramo gufana sivyo abashapi kumva umuntu avugisha ukuri gusa akana gufana kumva umuntu avugisha ukuri yes kubera ko ugiye gufana usanga badefandiza amakosa nibyo mugabo uvugishije ukuri nta hantu ubuhengamiye sivyo yo niyo mpamvu bana no muri Bible yo tuzanye imirongo muri Bible ushobora kubaza umuntu ugasanga arimo defending idini ngo ariko ngurumva mugabo wumva ko ari ibintu bisobanutse agaca muri kinasubiza ibyo bintu biramaramaza Chimamando umuntu ntanzingira ndamuha example je urabona jewe kera narigeze gusoma igitabo cyose urabyumva uravuze ati ukuri kijambo nuko yaremye umugore n'umugabo umviriza nakubwira
je narigeze gusoma igitabo je sinari umuntu wo mu bantu b'abapasitori canke abapadiri muga narigeze apana ubwuzure bwa kera urabona hirya Nouveau Testament narigeze kuyisoma guva mu bintu zenya mwitanguriro gushika kuri Zaburi ndabisoma muri Matayo Luka byakozwe n'intumwa uravyumva mugabo muga gusigura kujambo ry'Imana iyo si Nouveau Testament uratubesha wahereka itanguriro muri Nouveau Testament iyo ni Nouveau Testament manene ahubwo nta nivyose Nouveau Testament atangura Matayo yatangura Matayo igahereza ku byahishuriwe Yohana oya bihereza kuri Zaburi hapana Zaburi ni okay naravyibagaye basi Zaburi imbere y'ivyahishuwe yes Yohana nivyo kweli nivyo kwana bisomye kera kuko ivyo itanguriro byari bya kera itanguriro byari Zaburi ni igitabo ca kera indirimbo ya oya Zaburi si igitabo ca kera nico giheza hemwe ariko n'abakire mu ijambo hano Bujumbura yampaye umurongo atariwe ukasije nawo guhaye ninde umuntu agwaye Korinto ntiyatubwiye n'igitabo icarico niba ari ca mbere niba ari ca kabiri yavuze ati abikorino ba mbere acavuga 7 kuri 14 17 17 okay 17 jewe ngomba ndabikebanure ariko Chimamanda iyi sije uzoyigarukane nta kibazo harira gusa none oya we pasteur ugenda usiguriye hantu wari wanditse ati ati Imana yaremye umugore umwe n'umugabo umwe sivyo none ko muri mu isezerano rya kera Aburahamu yarafise abagore bangahe Aburahamu yagize umugore umwe nakubwiye ko yarafise umugore umwe Aburahamu Aburahamu uvuze ko yarafise umugore umwe bikubwire Aburahamu yarongoye umugore umwe yitwa Sara n'incoreke yiwe rindira ateba kuvyara uwo mugore nyene Sara aza kumuhanura yuko yoryamana n'incoreke ngo baronke umwana n'umugore kandi yongeye kuza gukonvenka umugabo ico baza undindire gatoya ubukozi hanyuma Aburahamu yumvira umugore agenda kuryamana na n'uyu mugore wundi agira kabiri incoreke ni Hagari hanyuma bavyarana Ishimayeli wa mugore agaruka gusuzugura Sara yongera kuza kwitwara kwa Aburahamu no kuvuga ngo iyo ncoreke niyo baciye batabasubira kuyita basubira kumwita umugore wa Aburahamu igikurikira Sara yarapfuye Sara amaze aho ndemeye ko hayi umugore wa Ramada ari ikintu yibagiye kuvuga ari ikintu wibagiye Bujumbura kamushirire ko kandi yaramushigikiye mu kwirukana umugore Bujumbura hinga gatoya kamushirire ko wa Bujumbura hinga gatoya Giribe Chimamanda hinga gatoya dukubona pastor hinga gatoya pastor badusomera be muri Shonike ni muri Chronique ngoma wa mbere ngoma wa mbere rimwe ku murongo wa 32 hadusomera Chimamanda yarabize byose ariko ndabasabe tuze turahana ijambo byo babyiza okay ingoma rimwe igice ca kangahe umurongo wa 32 ingoma wa mbere igice Sharimwe ku 32 ngoma wa hadusomera ubukose aba nibo bana Ketura incoreke ya Aburahamu yavyaranye nawe baduhagarika nyene bavuze inde uwo mugore yitwa gute Ketura
none rega umva nkubwire none umva Chimamanda none utwengejwe izina Chimamanda oya Chimamanda uyo mugore yaje Sara yarapfuye no hinga toyota ndacabandanya yes ndacabandanya okay tetura dusomere itanguriro 25 ku murongo wa mbere. aravuga ngo Aburahamu arongora uwundi mugore yitwa Ketura arongora umugore yitwa Ketura aho ni ryari rero oya ryari vyo twaturonka nta kibazo ariko uwundi mugore yitwa Ketura ego mugabo ugomba kumenya ni ryari yamurongoye ndavugaho ntaco ndabikubwira nta kibazo ntugira ikibazo yamurongoye mu gihe Sara yari yapfuye arazi ko Isaka yashatse umugore nyina yarapfuye soma itanguriro 23 itanguriro 23 umurongo wa mbere yatubwira ngo Sara apfuye Aburahamu agura isenga yo kumuhambamwo Sara yamaze imyaka 127 iyo niyo myaka Sara yamaze Sara araheza apfira ikiriyati Araba ariho Heburoni mu gihugu c'i Kanani Aburahamu aza kuririra Sara no kumuborogera 24 niyo tubona aha 24 niyo tubona ntuzeye Aburahamu arongora rero uyu mugore Ketura mugabo inyuma yuko Sara yapfuye umugabo arekuwe kurongora mu gihe umugore wiwe yapfuye mu kiringo kingana gute iby'ikiringo ntibikenewe igikenewe nuko umugore yapfuye igikuru twumva ko yapfuye uzokwisha umugore uyu munsi uca urongora uyundi kuwa gatandatu igikuru nuko yapfuye oya okay pastor ndakeka yuko no musi karagaciye musivyo ego kandi abikubahira wagerageje twese twagerageje kubera karagaciyemo ego vraiment ego twabyiteguriye mugabwiye kuraba hano urabona yuko Aburahamu yaronga abagore barenze umwe neza tamabi tuzashaka umwanya uhagije reka tuzotora umwanya uhagije yes hanyuma iyi deba tuyitumirire abantu bagomba kumviriza kandi basesangura Bibiliya tuvugane tuti eske none mwisezerano uko Bibiliya igabuyemo igice c'isezerano rya kera na rishasha tuvugane ico ingene polygamy yari imeze mwisezerano rya kera nuko polygamy igomba kumera mwisezerano ry'ubu ntaribi nuko murakoze ndabimemere pe ndabimemere ntacu ubundi mbona yarafise abagore bapastori ndababaza akabazo gatoya mubaze basi nawe ndababwire ivyo ntimuzobiteko mwanya bikenewe kabisa pastor reka nanjye ndakwibariza bikenewe kabisa abantu bikenewe wanga duhe yuko ari byiza kubireka ntibinakenewe ivyo vy'ubwuzure bwa kera bya kera na Yesu ngo azoba yaje hano muri comment ariko nabona ngo Yesu kweri jenshi mama ndabijemo sinayenzi yuko ivyo ntibinakenewe Yesu no gusubira kumubatiza kuko ntiyabatizwa na Yohana babitwa pastor ukuntu mugabizo haba kuri Yakobo bamugeretse abagore atagomba gutwara abo bose ntabwo bwari bushake ndakubaza ivyo bya Yakobo urakenewe kuvyigisha uri pastor urakenewe kuvyigisha abanyagihugu Yakobo vyigisha abashinyeshengero pastor vyigishe Chimamanda ntibikenewe birakenewe cyane kubera ko bari wa Gigi reka ndakunganire gato niko vuga ngo pastor uyu munsi we pastor uranyumva wenda numva cyane urabona abarokore hinge gato yantuze Ramadin nambari ni kuvuga ngo abarokore uyu munsi urabizi yuko benshi bishwe n'ubusambanyi sivyo n'abarokore ni bande Chimamanda kwanza ngabakizwa ngo bamenye Yesu ngo bihane turusha okay pastor urabona yuko abarokore benshi muri iyi minsi bishwe n'ubusambanyi sivyo kubera yuko bidadirira kuvyo badashoboye sivyo ugasanga umuntu hitwa ngo murokore ngarakigijwe
afatwa nabi ngo niko zubakwa ngo Yesu ngo urandenda ngo urumva ngo oya bro oya jewe ndemera imana ya gakondo je ndemera imana ya ntare rushatsi kabisa wowe uremera imana kabisa wivugisha n'ukuri kw'Imana imana urabona Chimamanda nta wundi mugabo n'umuntu yemera imana kabisa Chimamanda avugisha n'ukuri nta n'uwundi kabisa Chimamanda kimwe gusa ukuri kw'Imana avugisha ukuri gusa abantu benshi ntibamutaho ngo jengirira ubwoba abantu bamukurikirana kuko abantu benshi bamukurikirana oya ntibasomye abantu past oya Gigi ndakwemera Chimamanda umva nkubwire abantu bagukurikirana none we wasomye reka ndakubaza we wasomye past 60% muri bo oya past bana ba pasiteri bose ubona mvuga kuri Facebook benshi turandikiranye Masukuru hariho benshi muri bo bahinduye kubera ibyo mvuga ndabizi kandi basanga n'ukuri gusa Suguru ntarahinduka Suguru amanyama yaracunye none baba diaspora yasengera kuri live Zoom birihe mana yanjye uyu munsi yagarutse mu Burundi avuze muri marabikuraguza Genda fisa akabazo Chimamanda ariko ingato ndafise akabazo ariko ingato Gilbert so nikuvuga ngo rero bana bantu barabizo ko rimwe na rimwe baba barimwe babeshye sivyo kubera ko badefaniye ibintu bidashoboka wowe genda mu rushengero rwawe ubigishe ubabwira uti ntukabumuhabara sivyo umuhabara sibishigikiye vraiment oya mugabo nimba uvuga uti genda byemeje imbere y'amategeko imbere y'umuryango imbere y'urushengero abagore babiri baraje pasi ndoza mu rushengero wawe ndabatwara abagore babiri ndabahegekere ndabwiye Yesu ashimye bose kandi upfuye uhagaze Chimamanda upfuye uhagaze Chimamanda irari afise insumbi ryaba abapastor avuga Chimamanda no pastor sirari pastor no baje ba pastor jewe impamvu tudahuza nabo bahitana abakobwa bo mu rushengero bakavuga ngo Imana mbwiye ngo ndakwabire sivyo ngo Imana mbwiye ngo ndakwabire ngo ndagushiremo ngira umugisha oya bro ico ni cyasa uba yuzuye abadayimoni n'abadayimoni vraiment ariko ikibazo mfise Chimamanda ni iki uravuga cyane gose urakosora gose abakozi b'Imana cyane abigira abakozi b'Imana bariko barakora ukutariko mu gihugu c'Imana none wewe nk'umuntu akunda kuvuga ivy'Imana kenshi ufise intumbero iyahe inyuma yuko umaze kugaragaza amakosa y'abo bakozi b'Imana bakora amakosa ni uwuhe mugambi wifuza gushikako ku ntego watanguye yo gukosora abakozi b'Imana bigenza nabi wewe wumva ukeneye kubwira iki abagukurikirana ukeneye kubaha ubuhe butumwa cyangwa ukeneye guha ubuhe butumwa abumviriza impanuro utanga buri munsi kubijanye n'ijambo ry'Imana wifuza ko bofata umurongo meze gute jewe ntabwo urashobora guhindura abantu kuko nasi yari mwisi ntabwo yahinduye bose mugabo jewe ikintu mvuga nibareke kwiyorera Chimamanda uri ndagatoye Chimamanda avugisha ukuri gusa Chimamanda avugisha ukuri ushaka azokumva cyaka azoreka wewe Gigi gaturagiye okay Gigi urakotse oya reka nyishure jewe Gigi okay jewe nta hano kwisigiye kuraba nta muntu umwera ndahari mugabo nibareke kwiyorobeka baza ngaho bavuga ngo twe dukorera Imana yambwiye tujyamare nawe mpambanye jewe ikintu mvuga nimba ugomba kizwa ube muri Yesu yuzuye bihagije sivyo nimba utakuba gukizwa nawe hako wabeshya bivemwo ube umupagani byuzuye sivyo kuko ni mu byahishuwe Yohana havuga ngo wewe bujumbura hari ibintu kubera ntagaza hano
Bujumbura Bujumbura ukinge gatoya ari mu gacu we Bujumbura uri mu gacupa mu Kamenge na mumutinza okay bisikura yuko ntabwo muri kumakira urubanza mu gihe ubona yuko ugomba kuba umupagani genda ube umupagani byuzuye sivyo ubuze ngomba kuba muri Yesu ugaruka ube muri Yesu mugabo apana yuko ubesha ngo uri muri Yesu abantu baje ngo baragukurikiye ngo bakizwe basagura umusambanyi uri umusinzi uri umugwanyi uri umubeshi bigatuma bari abantu banka Imana kubera wewe ico conye nico ngomba ibindi bisikaye urubanza n'ugw'Imana si urwanje ariko none nk'abo bantu baba barazimiye bobo bakagwa muri iyo mitego batabizi kubera izo mpemu zabakwegeye mu gukora ibyo byaha Pastor James akabazo kuri Gilbert inge gatoya kuko je ndakeneye ko Chimamanda yishura kuko akurikiranwa n'abantu benshi kandi ibyo avuga byinshi n'ukuri ariko hariho uburyo abitangamwo ugasanga ba bantu bagomba kumva bumvise amakosa gusa ariko kuri conclusion yari akwiye gushiraho uko nabo bakwiye kwifata acagabanya kuvuga ibibwa voilà hanyuma ibyo gutukana akabishira ku ruhande kuko hari n'abantu benshi batinya kumukurikirana bivanye n'imvugo akoresha ariko ibyo yavuze kukaba kwara ukuri umugabo ukaba uvuga uti uku kuri uyu muntu avuze n'umwana yari akwiye kukumviriza ariko hari igihe Chimamanda mu kumwumviriza bigusaba kuja mu cumba cakure kugira ngo n'umwana aza kuvyumva nawe atazova yaje agere mu rushengero ati ico kibwa pastori ari n'uburyo je byinshi Chimamanda avuga turumvikana kandi ndabyumva ariko ku by'abakozi b'Imana nanjye arabo uba wumva mvuga imvugo isebanya yo kubabaza no kuvuga abantu nabi niba hari abakozi b'Imana babi nibyo ariko abantu bo n'abakozi b'Imana oya kino ugabana bibirira bivuga nabi reka dukuri reka tumuha akanya Chimamanda duhe umuco abarabe kuko nawe nimba nawe aducarenja oya gusa mu ncamake nimumuhohotere kuko nayo hari mu